Aba mubona ni abarundikazi batanu bugaraniwe mu nzu muri Arabia Saudite, bamaze amezi 6 bafunzwe icyamaso. Mu mezi 7 bamaze muri Arabia Saudite baragiye ku kazi ukwezi kumwe, ayandi mezi yose batunzwe n'amafaranga bakoreye ukwezi kumwe. Ubu bari kunywa amazi yo muri toilette. Twebwe turiherereye Saudiya, yego duherereye Saudiya, Arabia Saudite. Twasafiriye tuva mu kigo bitwa Shajiri gitwarwa n'umugabo yitwa Tuyisenge Tirasi. Shajiri giherereye mu Gatunguru. Twasafiriye itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri gushika Saudiya itariki 4 ziriko zirashira itariki 5. Kuva twashitse mu kwezi kwa kabiri, uravyumva. Dushe mu kwezi kwa kabiri turicara tumara amezi 3 tudakora. Inyuma y'amezi 3 twaragiye dukora ukwezi kumwe. Naragiye nkora ukwezi kumwe, maze gukora ukwezi kumwe ayo mafaranga nyene nakoreye ukwezi kumwe niyo baciye bambwira ati yo mahera ntuyarungika y'ukwezi kumwe niyo uzorya kugeza aho uzoronkera akazi. Kuva ndose akazi narose umubosi angura ukwezi kumwe, ayo mahera y'ukwezi kumwe niyo nagumye njya kugeza n'izi saha, n'ubu niyo nkijya. Ubu rero amahera yamperanye ndiko ndiyumvira ukuntu rero ubwo buzima ngiye kubandanya ndabubamwo. Amafaranga yamperanye kuko iyi office turimwo bayitwa Efada muri Riyade. Efada muri Riyade nta kintu na kimwe bigera badufasha, nta kintu na kimwe. Kira kintu cyose, igazi turigurira, amazi yo kunywa turigurira, isabune turigurira, amavuta yo kwisiga turigurira, kira kintu cyose turigurira. Urumva? Ejo bundi twagiye kusaba akazi, none twebwe mubona tugiye kubaho gute? Tugiye kubaho gute? Ahubwo umubosi yaciye atwishura ijambo rivuga ati ngo inshallah. Umva inshallah ngo Imana ibishashe niho muzoronka akazi. Twaratabaje ntako tutagize, twararize, twaragize. Ubu turiko turiyumvira rero, ndimagine ukuntu ngiye kubaho nabihize ubuzima. Urumva nyene nubwo gupfa gusa kuko amafaranga yamperanye sigaranya amahera atarenze amahera 200. Nayo mahera 200 imagine amezi tumaze akwiye amezi 7 arakwiye nta kazi turiko turicaye turiko turiyumvira rero ukuntu tugiye kubaho n'ukuri. Twabihize twabibuze, turiko turatabaza turabe ukuntu basi twoshika mu ngo zacu turi amahoro dukomeye, turabe ko abana basi tubona turi bazima. Nivyo twari dufise byo kuvuga nivyo. Arabia Saudite canke muri Saudiya hariho abarundikazi 5 batabaza. Abarundikazi 5 bamaze amezi 6 bugaraniwe ahantu basa n'abafunzwe muri ofisi. Ku busanzwe bamaze y'amezi 7. Ubwo mu mezi 7 bamazeyo baragiye ku kazi ukwezi kumwe, baca baragaruka muhira kuri ofisi ahantu babafungira, baca barugara bashaka kwigufuri. Amezi 6 yose ubu bari kubanywa amazi yo muri toilette. Amafaranga bakoreye ukwezi kumwe niyo yabatunze ayo mezi 6 yose, none yabaheranye. Bavuga ati tugomba dupfe. Twagiranye ikiganiro kandi n'ibigo byabarungitse twaraganiriye, navyo turaza kubigira ko ngaha mu kiganiro. Hariho abandi 2 rero bakoze batarahembwa amafaranga yabo. Hariho uwundi umwe kuva hashika ntararonka akazi. Muca muvyumva ko mvuze abantu 8 mu gihe navuze ko hariho 5 bamaze amezi 6 bugaranwe bapfunzwe. Abandi babasanzeho 2 barakoze mu nyuma ntibarahembwa. Ubu barabagarukanye kuri ofisi mugabo barabimishahara, muraza kumva amajwi. Uwundi umwe kuva hagera ntararonka akazi, bose barugaranwe. Ibigo byabarungitse nivyo muri kubona mu maso yanyu. Turatangura n'uwa mbere waganiriye mu buryo butoroshe bandungikira ama audio, muri hangana mu yumvirize.
nagerageje kwegeranya ibimenyetso vya bindi bihagararira ukuri mu gutabariza umuntu nk'uko ndabigenza kugira ngo bano bantu tubatabare. Bamwe basaba gutaha, abandi bagasaba guhembwa, abandi bagasaba akazi, abandi bagasaba gutaha. Iyo migwi yose isaba ibitandukanye. Hari ikintu kintangaje, uwukora muri Sajiri mu Gatunguru kwa Terasi abwiye bano bantu ko azi ingorane zabo mugabo ko ataco gukora. Ciye ndababaza, kwanza banza muvyumvirize ingene yabivuze. Ni sawa Vyo, je ndaho ndashima Imana meze neza ndakenguruka. Nukuri si ukuvuga ikibazo canje tutaki canke tutakivuga, ahubwo vraiment iyo ofisi yanyu nukuri ntishoboka na bukebuke kuko ibintu byose tubabwira nta na kimwe bakora. Turabandikira ntibatwishura, turabaterefona ntibatwitaba. Nkumbona twebwe n'amakosa nyene vyatugoye tukabura ingene tubigenza. Sino hose uko tutabizi pe. Turabizi ko ataco muriko murakora, ko mufashwe nabi, ko inzara nyene bamereye nabi, ariko je sinzi kabisa. Naciye mbaza Violeta, ati none uyu muntu ninde? Nari nifise amatsiko yo kumumenya, nuwo muri ofisi, barazi ko nabo bagowe mugabo ntaco gukora gihari. Rero kuko nta vyinshi nzi ukuntu imikoranire y'aba bantu imeze, naciye nibaza none bazoba bande? Nca mbaza Violeta uyu muntu. Nshaka unyishure kuri iyi audio y'uwo muntu yabarungikiye. Uyu ni uwo mu kigo co muri Sajiri canke ni uwo muri kiya kindi kigo co mu Kibenga? Uwo yabarungikiye iyi audio avuga ati, aramutsa Violeta avuga ati ibibazo muriko murabamwo ngaho muri aho muri Saudiya turabizi, ico kigo murimwo ntigishoboka, ati turazi ko mubayeho nabi. Hanyuma nce ndanakubaza, amaze kurungika iyi audio none inyuma yaho haciye hakurikira iki? Amezi 6 muri ngaho kuri ofisi ni menshi, mufunzwe kubera ko muri mu nzu mudasohoka. Vyagarukiye ngaho nyene gusa kuvuga ko mubayeho nabi? Yakoze iki? Kuko ikigo kitabitaba. None ubu mwe murindira iki ngaho ko n'indya zabaheranye amafaranga mwakoreye yaheze? Cumpa inyishu. Uwo muri Sajire nokeka ko yoba ari nk'uwa kabiri kuri Deja. Yego yoba ari nk'uwa kabiri kuri Deja. Uwo ni uwo muri Sajire. Ni uwo muri Sajire kabisa. Bamwitwa Philippe. Nta kindi kintu yigeze arenzako, nivyo nyene ivyo wumva nakurungikiye, nivyo nyene yambwiye, nta rindi jambo yarengejeko, niryo nyene. Reka mbanze ndabaramutse, ndabazaniye iyindi promotion y'abantu bashaka akazi Dubai. Izomara imisi hagati y'3, ndakeka nizomara imisi 5, bidahindutse n'imisi 3. Iyi promotion rero irimwo ubuzi butandukanye. Uyu munsi turi tariki 6 ukwezi k'umunani umwaka w'2026. Ni promotion bakora ikiyede, abubaka, abakora amazi n'amatara, abakora ivya delivery, abatwara ibifungurwa, abacunga umutekano, abasiti n'ibindi. Iyi promotion rero muza kuyisanga muri ville, muri Angel Flyaway Travel. Jacqueline ni hari kugira ngo bafashe. Ni ukuvuga ko murazi ko idolari ryaduze, vya biciro murazi ko bariha 7.5 miliyoni, ariko kubera ko murazi ko ndabakunda nabasabiye discount kugira ngo barihishe makeya, $1000 gusa, 6 miliyoni kubakora ikiyede. Ariko nimba ugomba kuja gukora akazi kandi kuko n'amafaranga umushahara ntungana, uca utanga amafaranga asumbayo. Nyarukira muri Angel Flyaway Travel muri ville bagufashe. Ikorera ngaha kuri Ibrevard Dori Prona, nukibarabara ukikama ugenda kuri Saint Michel, uduga ni mu bubafu umanuka ni mu buryo, ni musi y'ikiraro kimwe abantu baca hejuru imodoka zigaca hasi. Promotion irihuta ku bantu bose babikeneye. Hamagara Jacqueline kw'iyi nimero ubona ngaha kuri screen yawe hanyuma agufashe. Je nitwa Daniel Mugisha. Impamvu ndabikora niyo mutocaho naberetse muragira ingorane mwageze Dubai, Saudiya nkabatabariza. Niyo mpamvu nahisemo iyo mbonye umuntu asafirisha abantu neza mu vy'ukuri, kuko nshaka ko abanyagihugu batera imbere, ndabafasha
nkarondera aga promotion keza nkabereka ati muce ngaha mugende ku buryo mugize n'ikibazo mu gutabaza bitworohera kubatabara kubera ko tuba tuzi aho mwaciye. Aha rero iyo mugiye mbafise nimero zabo vyumvikana ko ugize ikibazo biroroshe kunyandikira nka telefona umukoresha wawe mu gihe abandi batabaza usanga batanazi nimero z'ababarungitseyo. Murakoze. Nyine amafaranga yaraduheranye yo dusumisha turindiriye gupfa nta bindi turindiriye urupfu nyene ruze rudutware nta bindi turindiriye urupfu nk'ubu iminsi 2 iraheze atawushira amazi mu nda atanja urumva nyene turindiriye urupfu nta bindi turindiriye urupfu rukoza rukadutwara ego. Bakunzi banje hano hantu n'ukuri bihava bingora ariko kino ni ikibazo kidasanzwe. Umwe mu bigo vyabarungitse tumaze kuvugana n'abantu 2 bose izi ngorane barazizi kandi nukuri barashaka kuzikemura mugabo ngo nta kuntu bona bozikemura. Jewe rero nje ngaha gutabariza bashiki banje kubera yuko niko nama ndabigenza iyo vyanse nubwo bamwe baca baza bakantuka ngo twaravuganye in inbox ngo hanyuma ngo nca ndabishira hanze urumva ibintu bidatoye inyishu none twobigenza gute ni gucisha mu nzira zose. Barazi yuko ikigo cahomvye nticahomvye kirakora mugabo gikora nabi niyo twovaho cyahomvye ntitwatukiye kuri none aba bashiki bacu bazobaho gute ubu amafaranga yo kurya yabaheranye ubu bashaka gutaha canke babaha akazi bo no baragashaka bavuga ati nimba bataduha akazi rero nibaturire dutahe kandi ibi birumvikana. Hano ngoma nabasangize intahe y'uwa mbere mwayumvise singomba kuzana kuko amaudio maremare reka ndabasangiza amaudio makeya ndabaha iyindi ntahe y'uwundi we wavuga ati jewe nagiye ndi amadeni nukuri sinumva ko mfise iyo noja sinshaka gutaha ahubwo nibandonderera akazi nkore. Murumva yuko imvugo bavuga ziratandukanye kandi no wabayeho nabi mugavuga ati simfise iyonja. Mwabigomwe murungika abantu batarose abo bose nukuri za murabireka mu minsi mu kwezi kwa 6 naberetse ibigo 2 abantu bari kuri office bahembwa ubusa barungitswe muri iyi system ibintu vya mega mukwiye kubireka mukaza murungika umuntu ari uko mwamuronkeye ahakora kandi bino bintu vyogabanya gucafuza mwe murungika abantu muri Arabie Saoudite kuko mwe murabarungika ama bakagerayo bakabura akazi bagaca barira abandi bakaja mu mabarabara mu kwiyahura barondera akazi abandi mukavuga ngo batorotse kumbe babuze iyo baje umva nko bavuga ati Jesse mfise iyo nja ntaha mwumva rose ukuntu asohoka tosohoka ariko none barugaranwe noneho nanabivuze mwayibonye nanavyanditse barugaranwe. Reka twumvirize wundi murundi kazi bavuga ati Jesse nshaka gutaha mumfashe ndonka akazi ariko kandi ndamumenyeshe jewe ntavyo nshoboye ivyo nshoboye ni kubatabariza no kubavugira ku babishoboye bashobora kubikora mu karonka akazi mugabo muri nkaha muri mega usibye kubafasha ngo muronka amatike y'indege tukagerageza kubagerezwa ijwi kure biragoye ko twabafasha ngo muronka akazi iyo abandi bishoboye nabikora ariko ivyo nkora byo nivyo nshoboye ndabigerageza. Mwiriwe banyakubahwa amaje banyitwaniye yo kwizera Denise nanje turi kumwe n'aba barundi kazi ngaha nanje bamperaniye amezi 2 hama ikindi naco hariho abakeneye gutaha hariho n'abakeneye akazi kuko burya gutaha mu gihugu c'u Burundi kandi urazi icyo gihugu c'u Burundi cacu ni ciza kiraryoshye ariko gutaha nawe ufise abana ayo twakoreye abo nyene abo badusafirishije barayadutwaye ngo baturihiye ngo amahera none gutaha dufise abana atani gitumbura tuzobahereza nawe uri umuvyeyi wishire mu gishingo cacu. Rero ikintu turiko turabona nka twebwe turi ngaha twebwe twaje tuvuye mu Burundi dushaka akazi kugira turabe koko twokwiteza imbere rero cadusanga intuze office batujanyemo yarahomvye
twebwe rero ikintu wodutabariza, hariho abakeneye akazi, hari abakeneye gutaha. Vyiza abakeneye gutaha bo kwivugira, n'abakeneye akazi bakavuga, ukamenya ico ufata n'ico ureka. Iryo niryo jambo narishaka kuvuga nyakubahwa, kuko nukuri ibintu vyo gutaha nukuri mu Burundi nta n'igihumbi ufise uze gusaba uwo wimye babonye waruriye indege, ivyo birababaza. Gikuru niko abakeneye akazi wobabariza ukabatabariza ku bakeneye ubuzi, n'abakeneye gutaha nabo bagataha. Vy'amezi abiri ntibarayandiha nanje, mbere n'ikate simu yiwanje je baci banayiboroka bayishira mu vyarabu, simvuga no gutelefona umuntu sinterefona. Je aho nicaye uku nyene bamaze kugira n'irya karata ya banki badushirako amahera barayiboroka. Urumva jewe handi muri kese ngiye kubabaza bambwira ngo bagira bangirire ngikate simu nshasha ngo bace bayashirirako. Narategeye narabuze, aha mnicaye ukwezi kose ndi muri office. Urumva rero nyakubahwa nukuri urakwiye rero kubitubwirira, abakeneye gutaha bagataha, abakeneye kugira ukabaronderera akazi kuko ndazi urashoboye kabisa, ntiworeka kutaturabira ahandi akazi. Abakeneye kuja mu kazi bakaja mu kazi, abakeneye gutaha nabo bagataha. Nico ciyumviro canje jewe ndagushikirije. Murakoze. aba bashikanje barabura aho bitura. Iyo bagize Imana bakaronka umuntu bavugana, baragerageza gusuka amarira mu ngorane bafise. Uyu avuga ati je naragiye ndakora, ni vya bindi mwabonye nanditse, ndanakora mu kwezi kose ndakora, mugabo umushahara barawunyima, ngo bambwira ngo bagiye kungurira carte sime, ngo none n'ubu ntibarawumpa. We nubasaba umushahara akanasaba kandi ko adashaka gutaha nk'uko mwavyumvise. Ati nagiye ndiye amadeni, hari n'abagurisha amazu, hari n'abagombeka amazu, abagombeka amatongo. Ati je singomba gutaha. Hari uwundi ngaha imbere nabo nyene, murazi ko ndabahana ivyo ndabaha vyose, ndabahana n'ibimenyetso. Nawe nyene atabaza, nawe afise ingorane nk'izi nyene. Bantu munkurikira, nukuri mudufashe abashoboye gufata ingingo uyu muntu abantu batahe, kuko murumva ibaze namwe igice c'umwaka. Erega mwebwe harigihe mwumva umenga ibintu bisanzwe. Burya nk'ubu Imana yaguhezagiye mu gice c'umwaka, ubu ntibateye imbere, ntimaze kwiteza imbere ku buryo budasanzwe. Ariko aba bo barugaranwa bari mu nzu. Amezi 7 bamaze muri Saudiya, baragiye ku kazi ukwezi kumwe, umushahara bahembwe niwo baci baguma barya, ubu bamaze amezi 6 bari mu nzu badasohoka. Bikabisa. Hanyuma wa wundi ngo ntimuze gusubira gutabaza Mugisha. None nk'aba mubona botabagwa nande? Ko n'ibigo vyabarungise bibiri twaravuganye, kandi nukuri banganirije neza, mugabo tubona none twobigenza gute? Tubahebe? Banganirije neza, baravuga ati ikigo niyo dutelefone nticitaba. Okay, ambasade nifate mu minwe, ministeri nibifate mu minwe, nibakora akazi kabo, abarundi kazi bari kuguma bapfungiwe muri Arabia Saudite. Amahoro cane Mugisha, ndakuramukije amahoro y'Imana bane nawe. Hama jewe ku mazina banyita Kezimana Anita, ndi umurundi kazi, mva mu ntara ya Bubanza, komine Mpanda, umusozi Kivyibusha. Jewe ndi no muri Saudiya, nasafiriye itarike 9 z'ukwezi kwa kabiri, umwaka w'2026. Navuye mu kigo bita OTA. Nshitsi no muri Saudiya nasanze naje muri kampani. Iyo kampani najemwo yitwa Efada. Jewe rero maze kuhashika, nta nubwo nari nzi yuko nje muri kampani. Maze kuhashika bampaye akazi k'ukwezi kumwe, ndagakora, hama ndaza muri ofisi. Maze gushika muri ofisi, niho abakora muri ofisi bangomwa baca bambwira ngo nindaba abarundi bene wacu, niyo bariko baravuga ibintu ntavyo bumva, kandi nicara bo bamwe babo ntibakizi neza, nze ndabiza ukuntu bakora amasuku, nze ndabiza babatumye ukuntu nyene
ibintu bashobora kubimenya. Niho nahicara ndahakora, maze kuhakora jewe nararindiriye ko bampereza umushahara ndabura, hama bandungika mu yindi nzu yarimwo akazi gatoyi k'ingazi ibiri ndagakora nongera ndagaruka, nshitse nashike muri ka kazi nyene muri ofisi bampa, nguma ndakurikirana abarundikazi, uwufise ikibazo ari gukora mw'ayo mazu nyene bakantumako nkamuvugira kw'iterefone, abarundikazi bagiye muri banki nkabaherekeza. Jewe rero bari bambwiye ati ntuzosubira mu nzu ya Mwarabu gukorayo, uzoza urakurikirana abandi barundikazi kubera ivyo bavuga ntavyo twumva. Jewe kubera rero icarabo ndacumva, niyo mpamvu rero banyizeye bampa ako kazi, ariko iyi saha n'aka kanya barase kumpemba. Jewe bampemvye amafaranga y'amezi 2 nakoreye mu nzu y'Abarabu, amafaranga ariko agashahara banyemereye ko bampemba ngaho muri ofisi ndiko nkurikirana abo barundikazi ntako bigeze bampa. Rero ikibazo dufise turimenya vyose, turisumira amazi, tunywa amazi dusumye, gaze nitwe twimenya, isabune, ibintu vyose umwana w'umukobwa akenera nitwe twimenya. Jewe utwo dufaranga bandungikiye natwishuye amadeni nari mfise mu Burundi, kandi urumva igihe giheze ko kitari gito, aha ntibigeze bampemba. Aho tugerera duharura iminsi yo gupfa, nta kintu dufise twifashisha, turugaranwe ntidusohoka, n'ibiro twagenda kuvuga ibibazo dufise ubu baratwugariye, tuguma mu cumba turimwo, icumba kirimwo ubushuhe bwo ku rugero ntokubarira, nta mukeyifa bigeze badushiriramwo, turadugumbanirwa tukabura ingene tubaho, ntidusinzira, tugize inzara, tugize iyo ndugumba, turabura amafaranga yo kugura amazi yo kunywa, tukanywa amazi yo muri toilette. Nukuri icifuzo canje nakwifuza yuko jewe muntabariza bakanyisha udufaranga twanje, naje nje kurondera akazoza k'abana banje. Ubu ko 9 buca kugera ndiko ndiyumviraho amakaye y'abana nzoyakura sindahabona, baranyihakanye bambwira ngo bagira bandonderera ngakazi ngo ngende gukora. Nababwira ati mubanze mumpereze amafaranga nakoreye y'amezi 4, baranse kuyampa. Nukuri ndabituye, reka ndabahereze n'inimero zabo mubamfashe muzoba mukoze. Jewe sinoba nicaye nkicarira ubusa ndiko ndigisha abo barundikazi ndabakurikirana, nije ngenda kubasumira kubera ivyo bakeneye basuma. Abahari ku muryango ntavyo bamenye kubera ntibahuza ururimi. Ivyo vyose nivyo vyatumye nicara ngaho. Reka ndaguhereza inimero z'uwampaye akazi, ndaguhereze n'inimero z'abakuru b'iyo ofisi. Murakoze, Imana ibane namwe, mudufashe kandi mumenye n'abandi turi kumwe ko inzara igomba iturangize, tugomba dupfe, nta buryo dufise na butoyi, nta bwikoro dufise. Twese n'ukuri turashaka ubutabazi. Abo twazananye benshi baraheraniwe amafaranga, jewe naranse no kuja gukora ako kazi batampaye ayo mahera, kuko n'abagiye gukora benshi baheraniwe amafaranga. Uzoza urabumva bakubwira kuri efada baheraniwe amafaranga barase kubishura. Je nibabanze banyishure hama bampa kandi kazi ngende gukora, ntibanyongera kandi kazi nako bampaye bwa mbere batarampemba. Abana banje barashonje, nije ndabaronderera jenyene, nanje ngira mpfe n'inzara. Sinzi yuko nzosubira no kubabona inzara igomba inyicire hano. Tugeze hano tunywa amazi yo muri wese, kuko udafise amafaranga ntunywa amazi. Sawa, murakoze. No kubabona inzara igomba inyicire hano. Tugeze hano tunywa amazi yo muri wese, kuko udafise amafaranga ntunywa amazi. Sawa, murakoze. Murumva ukuntu biteye agahinda, bageze ahantu banywa amazi y'imicafu, amazi yo muri wese nk'uko abivuze. Muri Saudiya banywa amazi baguze, ntibarima, barya indya basumye. Mugabo murumva yuko avuga ati tunywa amazi yo muri wese, icibagiwe n'indya coco, baba barya nabi. Barampaye amafoto, baronze, bameze nabi n'ukuri, barateye ikigongwe. Amarira yabo arakwiye kumvwa, cane cane n'inzego zibijejwe.
babafashe baronke ivyo bakeneye. Je nzohemuka batashe kubera babishaka, abavyisabye gutaha nzohemuka batashe. Chini juu kubera bano bantu ntiboguma mu gahinga kweri, hanyuma bamwe bidoga baze baridoga nyene banyidogera ngo ndi mubi, mugabo nimba mushaka ko tuza tunuma ibintu nk'ibi, aha je mvuze ko umuntu nk'uyu aba yarafashe abantu akabarungika muri Arabie Saoudite ata kazi afise abaha, yagize amakosa burya noba mbeshe. Nimba naho atari we yagize amakosa, ikigo bumvikanye basezeranye ntibahanye amasezerano ahamye ku buryo ibi bishitse bashobora kubikemura, kuko aba bakeneye akazi nta kindi. Ubu avuga ati jewe nayo nakora ntibarayampa sinzosubira ku kazi batampaye yandi, noneho nta n'akazi ubonye n'abandi bantu baza amezi atandatu mushiki wanje, ahubwo iyo bagwana utwo dufaranga twawe vyibuze nyene ukaguma ngaho waturose. Si uwo gusa, reka twumvirize uwundi nawe nyene n'uwuri muri irya nzu afungiwemwo, nawe nyene mwumve ivyo avuga, bose ni gutabaza, ni ingorane. Hama ndasaba abavyeyi banje bameze neza, hama je ndi umurundikazi nkaba nitwa Nizerimana Odira, papa akaba yitwa Ndindiruvugo Samweli, mama yitwa Nimpagaritse Elizabeth, nkaba mva muri Butanyerera, komine Busoni, nkaba ndaciye mu kigo ngaho mu Kibenga ari Timeyi, kaba bitwarwa na Niyongabo Fabiyano, kaba yansamfirishije itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri, nshika muri Saudiya itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri, ntangura akazi itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu, mva ku kazi itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu, hama nca ndagwara ahantu nyene aho banyupiye numvise ububabare bwose, hama iryinyo naryo kandi rica rirashirako, ubu tuvugana umusaya uravyimbye, ifaranga bampaye kuri ndakoreye yitwa na Sumamu, ngira haburamwo utuvuta, kiri ikintu cose kiba gikenewe ku muntu w'umumama, vyose nije nari nimenye. Ubu rero udufaranga twarameranye, nkoranye n'inzara, nkakorana n'iryo ryinyo, nkakorana n'aho banyupeye, vyose ububabare vyose binkoraniyeko. Rero tuvugana n'ukuri muvyeyi wanje ndasaba ko bontabara bankuramwo iyi fada jewe ndimwo, nukuri ndarushe, ntabwo novuga ngo barankurikirana, oyaha ntakunkurikirana, ndagwaye nta n'umusi n'umwe barigera biyumvira ko bonamvuza, kandi barazi ko ndanagwaye, nta kumvuza, oyaha. Umva rero muvyeyi wanje ndakwinginze, kandi uzoba ukoze ubwinkurikiranire, ndebe ko noshika hasi no mu Burundi bakamvuza, bakankura iryo ryinyo, nukuri ndarankanura, ntabwo nigera mpengeka umusaya, ntivyigera bikunda, nukuri ndarankanura. Iyo hari ku mutaga haracamura akamutende, mugabo mw'ijoro iryinyo rirasara, sinigera ndonka amahoro. Niko muvyeyi wanje, kandi uzoba ukoze wakinkurikiraniye, Imana izokumpembera. Naho ubundi muri iyo fada je kuri ndarushe, Imana yobankura n'ukuri, Imana yobikoze. Kiri kintu cose n'ukuri ndimenya, kiri kintu cose ndimenya. Buriya tuvugane n'ica yuko nta kintu mfise, nta n'amahera yo gufungura, oyaha, kandi uzoba ukoze. Ubu nawe yahanduriye ingwara, nkuko muvyumvise avuze vyinshi, mugabo reka avuge igikomeye cane. Muri mwese nta muntu atazi ingwara y'amenyo, agwaye iryinyo n'ugusinzira ntasinzira. Iruhande yuko yagiye ku kazi ntiyakabona, aranagwaye, agire kutaronka akazi ngo ahembwe, yongere agware, abura indya, vyose, banywa amazi yo muri toilette, izi zose n'ingorane. Ndasaba nshimitse, nimba n'ukuri abafata ingingo bahari nk'uko vyama bigenda, abantu bafashe bitahire, kuko umuntu asaba gutaha ntaba ari mubi, canke babaha akazi, kuko base kubatahana boca baha akazi. Singomba ko kino kiganiro kibona kirekire kwanza, ndagomba gukora ibishoboka byose n'ukuri ndagishikane kure hashoboka.
ndabaramukije amahoro y'Imana abavyeyi. Hama jewe ndi umurundikazi, amazina yanje nitwa Ntitunga Violette, abavyeyi banje umuvyeyi wanje akaba yitwa Nankire Consolata, papa wanje akaba yitwa Bukuru Varisito, nkaba naturutse nasaviye mva Muyinga, nasaviye mva umutumba Kinanira, komine Giteranyi, province Muyinga. Nkaba nasafiye mva mu kigo bitwa Shajiri giherereye mu Gatunguru. Giherereye mu Gatunguru, umugabo akiyoboye bamwitwa Tuyisenge Terasi. Hama maze gusafira nasafiriye itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri nza Saudiya. Nja Saudiya. Hama narageze Saudiya sanga naguzwe n'ihofisi twe dusafira. Je safira bambwira yuko mfise umubosi ariko nasafiriye maze gushika mborashe mu ihofisi. Narahamaze kwezi nahamaze hafi amezi 2 ntaraja ku kazi. Hama nyuma y'amezi 2 canaja ku kazi. Ku kazi namaze ukwezi kumwe mvuye ku kazi. Kira kintu cose nije nimenya, isahune, amahera ya gaze, indya ndimenya, kira kintu cose base ndimenya, kira kintu cose ndimenya. Umva amezi abaye amezi 7 nta kazi turiko, nta kazi ndiko kweri, ndicaye ni kuryama noga gusa. Kandi twebwe jewe mbanzi ko naje gukora akazi, mbanzi ko naje gukora akazi. Umva rero ndicaye nta kazi ndiko, oya nta kazi ndiko kugera umwanya n'iyi saha, nta kazi ndiko, nta vyo gufungura mfise. Umva ndiyumvira ukuntu ngiye kubaho, nkavyumvira nkabiga nkabibura. Abadeja mu Burundi twabatelefona nta kintu na kimwe bigira badufasha, nta na kimwe kabisa. Ndetse n'abashefu bino muri Arabie Saoudite nta na kimwe badufasha, nta na kimwe kabisa. Kurumva amezi araheze ata kazi fise, nirwa nicaye ari kuryama gusa, nta kintu na kimwe bigira badufasha, ntanja ntaki. Umva ni kwirirwa turyamye gusa, ni kwirirwa ndyamye kweri. Yego je nariko ndasaba ubutabazi kweri mu ntabare ndabe ukuntu noshika mu Burundi amahoro kweri, ntabundi inzara iri mu kutwica, inzara iri mu kunyicira aha hantu kabisa. Yego inzara iri mu kunyicira aha hantu, iri mu kunyica kweri kuko amazi tuyigurira, igazi tukigurira, inzara no kuri iri mu kunyicira aha hantu ndi. Rero ni ariko ndasaba ubutabazi mu ntabare mugira ico mufashije ndabe ko nzoshika mu bana amahoro. Yego nuhabwa ubwo butabazi bariko turabasaba, yego muzoba mugize neza mudufashije. Uyu wewe yisabira itike yo gutaha ni Violette, numwe mwumva yishurwa yuko ofisi atashiri bukore, bigurira gaze, bigurira indya, bigurira amazi, batayaguze banywa muri toilette, birateye agahinda. Violette ati je nshaka kwitahira, kandi birumvikana nanje numva nta kindi novuga ko amezi 6 ni menshi. Mbo je rero murazi nkunda kubagira inama iyo mbonye rimwe na rimwe nk'ibintu vyabaye, ndavuga ati mwe mbona murashiramo ubusamazi, none muri abantu mushika ku 9 murashobora kuguma mu nzu nk'impene bakabugarana mugatekereza, ntimuna je no kuvuga ati ni muduha akazi. Hano hariho uwaciye anyishura ati mugisha twebwe twaragiye gutera induru dusaba akazi, twaramanutse mu biro kuko bari hejuru muri etage. Ati hariho n'abakubiswe, ati baca baranugara ubu ntituzopfa dusubiyeyo, baciye batwugarana. Ati n'amatelefone baza barayatwaka bayagenzura. Reka mwumvirize inkuru mbariranira tu. Erega mugisha twebwe twarateye induru, twaramanutse mu biro byabo kubera tuba hejuru muri etage. Twaramanutse mu biro byabo gutera induru tubaturondera ubuzi kubera turiko turapfa n'inzara. Ahubwo hariho n'uwakubiswe, kandi icakurikiye baciye bafata baca barugara. Ubu ntawe uhonyorayo, harabazamu bacunze urwo rugi rumanukayo. Erega n'abari ku buzi bo kwiyi kampani nyene uzoza urabumva ntibahembwa. Hari abamaze amezi 5 badahembwa, n'amaze amezi 3 badahembwa. Bakurungitse ku kazi bakakugura amezi 5, ayo mezi 5 yose azorinda hera atanu rubado rungitse mu Burundi. Baguhendanga amafaranga bazoyashira kuri carte simu yawe ugategera ukabura. Ubwiye nyoko buja ati mpemba, aca avuga ngo amafaranga yawe ngari muri office. Ugeze muri office naho n'amafaranga ntusho kuyaronka, ahubwo n'inzara ihakwa kukwiciraho. Usanze barahejeje guhemba ucurindira izindi tariki.
kandi izo tariki hari n'igihe bidakunda baca bongera bakakurungika ku kandi kazi. Aha hantu bagufitiye amafaranga niho uronka umubosi, niho baca bakurungika ku kazi kugira ngo bagume bakwibagiza n'aya mbere. Niko bimeze. Twebwe rero twaratabaje ambasade akaguma atubwira ngo azoza, yatubwiye ngo azoza mw'iyi yinga iyi tugomba dutangure ejo kuwa mbere, uno musi turi dimanche. Sinzi rero umusi azozira, ntabwo tuwuzi. Urumva ko n'abakora ntibahemba. Abadafise akazi nabo ntibabashira, abadafise amadeni ngahantu ntibabashira kw'isoko. Inzara n'inzara, ntituronka amazi yo kunwa, n'ibibazo gusa. Jewe nkivyumva yuko ambasaderi yemeye kuzohaza, naciye mbanza ndarindira, hanyuma nararindiye amaso ahera mu nzira, ntitwigeze tuvugana na bambeshe, mugabo nafatiye ku vyo bana bambwiye ati twaratabaje ambasade batubwira ko bazoza mw'iyi ndwi. Uyu munsi tugeze ku munsi ugira 4 bataraza. Ntawuzi yuko rero bazoza mw'iyi minsi 2 isigaye kugira indwi ihere. Mugabo ambasade ntiyaje, ariko kadutera akamo ambasade ize ifashe gukemura kino kibazo, kuko murumva ko ahandi hose vyanse. Ibigo vyabarungitse barandika bagatelefona ntibishu, ariko naho nakagendeye abarabona bagayidi vraiment. N'umuntu yaguhaye, umuntu mwahanye amasezerano, kuki none ibigo biturira indege ngo bigende muri Arabia Saudite birege uwo muntu, hanyuma acibwe amande canke ikigo bacugare burundu? Gusa ngo yarahomvye, asa n'uwahomvye, nivyo batubwira mwavyumvise. Abakozi ntibakironka akazi, kandi ngira nayo manyanga nyene yiwe, niyo mpamvu atakironka akazi. Imana ifashe bashiki bacu, kandi dusabe ko ambasade yonyaruka igafasha abana bashiki bacu, bano barundi kazi bagowe, n'abandi bose bishoboye mu bushikiranganji nabo nyene bagira inguvu kugira ngo baronke ubutabazi. Natwe aho tugeza ni gukomeza gutanga inguvu zacu gushika tubonye bashiki bacu bataje, kuko murumva ko amezi 6 barabuze kibavugira, ntitwokwemera ko baguma bari ngaho. Murakoze bakunzi banje, nkuko mwabinsavye, abo dutabariza bari mu bihugu vy'Abarabu, abo dufasha kuronka ubuzi Dubai, mwasavye ko nobazanira canke nkababwira aho Jacqueline umwe akunze kubarangira ubuzi Dubai akorera. Ndabazaniye agence yiwe aho akorera ikibanza byose hamwe, ndanababwira ko yabazaniye promotion kugira ngo abereke ikibanza gishasha ariko arakoreramo. Izina rya agence niri mubonane Angel Flyaway Travel mu gisagara cya Bujumbura, ikorera muri Rohero Avenue do Boulevard do Riprona Galerie Riria inomero D ubusi 9. Telefone niyo yani ya Jacqueline 257 61 mu kubarangira neza. Raba muri iyi video, murabona iyi video, uriya muryango hari imodoka yirabura kuri kariya kazingi, hajya niho winjirana. Iki ni kiraro kimwe rudende kiri mu gisagara cya Bujumbura, kimwe imodoka zica munsi abantu bagaca hejuru, ibarabara rigenda kuri Saint Michel. Uhagaze kuri iki kiraro canke iri barabara abantu baca hejuru hanyuma imodoka zigaca munsi, uba uhagaze neza imbere y'umuryango winjira muri galeri aho Angel Flyaway Travel ikorera. Ushobora guhamagara bagaca basohoka bakakubona. Jacqueline muri Angel Flyaway Travel mu kubaho gwinjizo yaciye abaha ama offer ku buzi bwose bw'ikiyede, bwo kubaka, bwo gucuruza canke ubuzi bwose bwo gukora ama supermarket, abakobwa n'abahungu. Ubuzi bwari ku 7,800,000 yabushize ku 6,500,000. Muhishikiye mushobora no kugira n'ikindi mu mwisabiye. Mu kurangiza rero ndabibutse ko uko ari gutanga ugwinjizo habonekamwo utu offer na promotion izomara imisi hagati y'itatu n'ine gusa. Ni wa muco w'abarundi wo gutanga ugwinjizo umuntu yinjiye mu nzu nshasha canke yuguruye agence nshasha. Inyuma yaho rero ntawuzi ukuntu bizobandanyagira, ibiciro bizongera biduge, ariko iyo batubwiye ngo
ni poromosiyo y'iminsi 3 murakoze.